Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Iri ni iteka n'umunezo ntangerero byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbakengurukire kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Amakuru rero abagiriwe azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu makungu ugiye kure ndetse n'andi makuru yose haba ari karavugwa ija nino. Reka rero mbahe kaze mu makuru yacu yo kuri isaha, akaba rero ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu iperereza ngaha mu Burundi. Iperereza ry'u Burundi ribandanya riboreza igufwa abanyagihugu b'u Burundi, aho rero ribandanya rinyuruza abanyagihugu batandukanye. Hari intahe twahawe n'abanyagihugu ivuga ko hoba hari abantu 5 bamaze kunyuruzwa, harimo ndetse n'uwahoze ari umumenyesha makuru ukorera kuri chaîne ya YouTube ya Chakenge TV, akaba kandi yari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Akaba rero yarashizwe ko umutahe kuri ubungubu akaba yanyurujwe n'abagenzi be 5. Aya makuru turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido tuyabashikirize tubabwire ivyo imvo n'imvano y'inyuruzwa rya Habe nkuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Turaza kunyarukira mu rugizenduko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi arimo mu gihugu ca Guinea Bissau, aho kuri ubungubu amakuru turiko durahabwa n'amasoko yacu ndetse n'amakuru ku rubuga, ariko aramenyesha ko kuri Evariste Ndayishimiye yamaze guhabwa umudari w'ikirenga. Turaza kubashikiriza imvo n'imvano icatumye ahabwa uwo mudari kandi bikagaragaza n'umubano mwiza afitanye n'igihugu kibanye ca Guinea Bissau. Mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka amakuru yacu tuyabashikiriza. Mwibuke gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya kuri no muresha kure yanyu arino yacu ya Isange TV. Mu makuru dufise yo mwiperereza nuko tumaze kumenya ko hari abantu bafatanwe na Habe. Nkuko twabibabwiye mu nkuru ya mbere, hari abarundi 5 bamaze iminsi 19 mu minwe y'iperereza ry'u Burundi. Muri abo harimo Dieudonné Niyukuri Batazira Habe, azwi cyane kuri chaîne ya YouTube yitwa Chakenge TV. Ni gusa iyi nimubasha kuyitiranya n'urubuga Burundi Chakenge. Abo tuzi bafashwe ni 5, ariko imbere yaho bikavuga ko ngo hari n'abandi bakorana bagiye baranyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi. Bose batangwa n'uwo Labe yizeye ngo ni umugenzi wiwe Pfapfe Alexis Hajayandi. Hano tubasangize imyidondoro y'abo 5 bafashwe ndetse na bimwe mu byo tumaze kumenya kugungene bafashwe. Uwa mbere ni Dieudonné Niyukuri Batazira Habe. Dieudonné Niyukuri Batazira Have avoka mu mutumba wa Mbizi muri komine Kigabo mu ntara ya Makamba yahahora. Ni umugabo w'imyaka 45 aherutse kugeza arubatse. Kugeza mu ntango z'umwaka wa 2015 Dieudonné Niyukuri yari umwigisha kuri college kominare ya Gatare. Ico kandi ngo niho yaca ahunga kuko ngo yabona ko ubuzima bwiwe bubangamiwe cyane, ahungira mu gihugu ca Mozambique. Yahunze imbere yuko imyerekano yo mwaka 2015 itangura, ikaba yari imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ubutegetsi bumaze kumubura bwugaje ikonte yiwe muri banke, butegeka ko uzoja kuyirondera amafaranga yiwe ngo azoca afatwa.
ni nabwo rero murumuna wiwe yaja kuyarondera aba arafashwe ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Aho mu Mpimba yahahuriye n'uwahoze mu gisirikare c'u Burundi ex-FAB yitwa Alexis Hajayandi baba abagenzi nk'uko tuzoibona mu nkuru zikurikira. Aho ni naho kandi ngo yahavuye mu nyuma ubugenzi bwa Habe na Alexis Hajayandi avuga ko ari we yamufatishije mw'iperereza ry'u Burundi. Mu mwaka wa 2024 Dieudonné Niyukuri yavuye muri Mozambique yimukira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, gutyo afatana na bagenzi biwe bakurikirana ibibazo byo mu karere, akavuga ko bipfuza impinduka mu Burundi. Dieudonné Niyukuri aca atanguza umuhora wa YouTube wa Cakenge TV yahora atanga ko amakuru akoresheje izina rya Habe. Niho ngo yafatana na Alexis Hajayandi yari muri Mozambique barizigirana bidasanzwe, anamutuma ko babana amezi abiri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu nyuma Alexis Hajayandi arungikwa mu Burundi gutegura umuzo wa bagenzi we bagenzi barabe nk'uko tuzoibona mu nkuru zikurikira. Icatangaje benshi ni ingene Habe ku munota wa nyuma nawe nyene yemeye kwinjira mu Burundi ari kumwe n'uwitwa Fabukaise, baciye mu nzira z'ikinywabi binjirira mu Kirundo, ariho ngo bari biteze guhurira na bagenzi babo mu Kirundo, ni naho bafatiwe. Wa kabiri ni Eloi Nkurunziza. Eloi Nkurunziza ni umugwizatunga w'umurundi yavutse muri 71 mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Ni umusore yari amaze igihe kitari kinini cane agiye kuba mu Rwanda. Abiwe bavuga ko ata vya politiki yagiyemwo, ahubwo ko ngo yoba azira mukuru yiwe azwi mu barwanije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Eloi Nkurunziza kandi asanzwe afise imodoka yo mu bwoko bwa Jeep ifise imparati y'u Burundi HA 0A8C2. Eloi Nkurunziza be n'umushoferi wiwe Venant Ndikumana bavuye mu Rwanda ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 29 ukwezi k'umunani y'umwaka, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikirija. Bajabutse umupaka binjira muri Tanzania, hanyuma abaza mu Burundi baciye ku mupaka wa Kobero i Muyinga. Ni naho baca ngo babandanya mu Kirundo gutora Dieudonné Niyukuri batazira Habe na Fabrice Ribwira Umutima. Bakiza mu Burundi bari mu modoka zibiri, ya Jeep Eloi Nkurunziza n'iyindi modoka bakose yo mu bwoko bwa Toyota Vogisi. Iyi bamaze kwinjira mu Burundi bayihereje Alexis Hajayandi. Hose ntibari bazi ko Alexis Hajayandi yariko arakorana n'iperereza ry'u Burundi. Mu Kirundo niho Eloi Nkurunziza, Venant Ndikumana, Dieudonné Niyukuri ndetse na Fabrice Ribwira Umutima baciye bafatirwa n'iperereza ry'u Burundi. Eloi Nkurunziza avuga ko we yarondewe bisanzwe ngo yunguruze abantu. Wa gatatu ni Venant Ndikumana. Venant Ndikumana ni umushoferi wa Eloi Nkurunziza, ni umugabo w'imyaka 55, avuka ku mutumba wa Ruhinga muri komine Mugamba, intara ikaba iya Bururi yahahora. We ajana imodokari iyo shebuja amubwiye. Bafatanywe mu Kirundo aho ngo bari bagiye kwakira Dieudonné Niyukuri batazira Habe na Fabrice Ribwira Umutima. Wa kane akabari Bonaventure Nkuriyingoma. Bonaventure Nkuriyingoma ni umusore w'imyaka 38, avuka ku mutumba wa Kibinzi muri komine Mpinga ya Kayove mu ntara ya Rutana yahahora. Bonaventure Nkuriyingoma yari yiteguriye gushinga urugo rwiwe mu kwezi kuza. Asanzwe ari umuyobozi w'ikigo Strong Bride gifasha abahoze banywa ibiyayuramutwe. Kuwa gatanu 2029 ukwezi k'umunani y'umwaka, Bonaventure Nkuriyingoma yari yakoze imodoka igira gatatu yari kujana mu Kirundo onyene, aho ngo bategera Dieudonné Niyukuri batazira Habe na Fabrice. Bo kandi ngo bari biteze ko Dieudonné na Fabrice baba bari kumwe n'abandi bantu, ari nayo mpamvu ngo hatwawe imodokari zitatu, ariko imodoka
ya Bonaventure yari afise ngo yagize ingorane mu nzira aja kuyikoresha Igitega, aho ngo Igitega ngo niho yafashe ihoteli iperereza rivuye ngo gufata bamwe mu bo mu Kirundo ricarija Igitega gufata Bonaventure Nkuringoma inyuma gato y'isaha 9 zo mwijoro. Bonaventure Nkuringoma ntiyari yigeze amenya ko bamwe bo mu Kirundo bafashwe, kuko ngo yagumye avugana na Alexis Hajayandi amuhumuriza ko byose byifashe neza. Wa gatanu ni Fabrice Ribwirumutima, mu gihe abandi bose bafashwe ari abarundi. Fabrice Ribwirumutima we ni umunyarwanda, nta byinshi dufise bijanye n'umwidondoro wiwe. Abegereye Dieudonné Niyukuri batazira Rabe bavuga ko uyu nawe ngo nyine yagize uruhara rukomeye mu kumwumvisha ko ngo yojabuka mu Burundi. Uyu avuga ko yamwemereye ibintu bidasanzwe, akamubesha ko yoba akorana n'inzego zo mu Rwanda. Mu nkuru zikurikira tuzogaruka ku byo uyu muntu yoba yari yemereye Rabe ndetse na bagenzi we, ariko byose bibonekamwo umugambi ukomeye w'iperereza ry'u Burundi. Rabe na bagenzi biwe bajanwe mu busho bw'iperereza. Imiryango y'abafashwe yaratevye kumenya ko ababo bafashwe kuva ku munsi w'Imana igenekerezo rya 31 kwezi k'umunani uyu mwaka. Telefone zabo bantu zatanguye gukora, ntabwo bemera kwitaba, ahubwo basaba kuvugana n'abantu ku ma audio. Ivyo ngo bavuga byose babitegekwaga n'iperereza ry'u Burundi. Ni gutyo hari abarungikiwe ko Rabe atakibazo yagize, bamwe bakababwira ko ari muri Mozambique. Bamwe mu muryango baratevye barakebwa ko ababo bafashwe bafatiye ku ubyishi ku nyishu zimwe zitandukanye n'ibyo basanzwe bavugana n'ababo. Niho abakozi b'iperereza baca biyemerera ko ari bo babafise, batangura gusaba amafaranga imiryango yabo. Hafi miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi ziramaze gutangwa, nk'uko tubikura muri bamwe mu begereye imiryango y'abafashwe. Abakozi b'iperereza bonyene baritangiye amakuru bavuga ko ari bo babafise. Imiryango imaze kugira amakenga, harakoreshejwe ubuhinga bwo kurondera ikibanza imwe mu matelefone y'abafashwe iyo barimwo. Igenekerezo rya 8 Nyakanga uyu mwaka, iyo telefone yerekanye ko iri hirya muri documentation hafi ya Katedrale Regina Mundi. Bukeye bwaho telefone yarungurujwe. Telefone yarabonetse iri imbere y'ihoteli Imperiale mu Cibitoke ca Rugombo, ikibanza gikorerwamo iperereza mu ntara ya Cibitoke yahahora. Ntituzi ko ico gihe telefone bayijanye yonyene mu ntumbero yo guhuvya abariko barondera aho iri, canke ko abafashwe bose bari bimuriwe mu Cibitoke. Byarabonetse ko abafise telefone babonye ko iriko iraba localize, irabazwa aho iri, baca barakuramwo ibintu byose byerekana aho yoba iri. Iciza acayo makuru nuko biboneka neza ko bano bantu bari mu minwe y'iperereza ry'u Burundi. Iyindi nkuru dufise nuko gushikejo ku mugoroba Dieudonné Niyukuri batazira Rabe yashobora gukora audio, ikimenyetso ko gushika ejo ku mugoroba yari akiri muzima. Tubandanya gusaba ko iperereza ry'u Burundi ritokwica abo bantu, nyabona bakajanwa imbere y'ubutungane mu gihe boba bafise ivyo bagirizwa. Mu nkuru ikurikira turabaha umwidondoro wa Alexis Hajayandi yakoreshejwe n'iperereza ry'u Burundi mu kubaka umutego Rabe na bagenzi biwe bashobora kuba baraguyemo. Naho mu yandi makuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba igihugu ca Guinea Bissau coba cakuyeho visa ku barundi bose bifuza kuja muri ico gihugu.
ivyo ni ivyamwa vyavuye mu rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye harimwo mu gihugu ca Guinea Bissau, aho ivyo bihugu vyaraye biteye umukono ku masezerano atandukanye yo gufashanya, harimo ndetse no gukuraho visa ku barundi bose bafise pasiporo iyo ari yo yose bipfuza kuja muri ico gihugu ca Guinea Bissau. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yanambitswe umudari w'iteka ryo ku rwego rwo hejuru Prix Haute Distinction honorifique ku bikorwa byo kwitanga akora ngo mu kubaka umubano mwiza w'ivyo bihugu vyompi, nuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu ca Guinea Bissau kw'igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka, rukaba rero urwari urugendo yari yitabiriye ngaho mu gihugu ca Guinea Bissau. Mukaba mwumva rero ko yatanguje umubano mwiza hagati y'ivyo bihugu vyompi, rikaba rero ariteka n'umunezero ntangire ku banyagihugu b'u Burundi kuba bagiye kuza barajya mu gihugu ca Guinea Bissau bitabasavye visa nk'uko vyashinwe mu masezerano hagati y'ivyo bihugu vyompi, ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaciye iyambirwa umudari wo ku rwego rwo hejuru nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Ibi kandi biruko mu gihe igihugu c'u Burundi kimaze igihe gihanzwe n'ibibazo bitandukanye, nk'ibibazo bijanye n'igitoro vyamaze kuba umuzi wibuye. Kuri ubu ngubu mu igitoro kimaze hafi amezi ashika 57 kitagaragara mu Burundi. Mu gihe kandi bagerageje kudandaza igitoro mu kinyegero baca bapfungwa. Akarorero ni Colonel Moise Arakaza bataziranyeganyega, murabizi ko yafashwe ariko aradandaza igitoro c'amagendo, kuri ubu ngubu akaba yarajanwe mu gasho. Ni mu gihe kandi Burundi bufise n'ibindi bibazo bitandukanye bibuhanze, harimo ubukene bw'amafaranga mva makungu, harimwo iduga ry'ibiciro ku masoko, kwiyunguruza vyaramaze kuba umuzi wibuye. Ibi byose kandi bakavuga ko vyazanwe n'intwaro ya CNDD-FDD, aho abanyagihugu bidoga bavuga ko iyi ntwaro irambiranye kandi ngo ataco iriko irafasha abanyagihugu b'u Burundi. Ni mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye we kuri ubu ngubu ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azobashe kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi 2027. Akaba rero ari amatora y'umukuru w'igihugu, ariko bikaboneka ko vyanka bikunda Perezida Ndayishimiye adashobora kuzotsinda aya matora bivanye nuko abanyagihugu bavuga ko atakintu na kimwe kizima amaze kubashikanako. No mu gihe kandi bimaze iminsi binuganurwa ko Evariste Ndayishimiye ashobora gukurwa ku butegetsi isaha n'isaha bivanye nuko ngo ivyo yemereye abanyagihugu kuzobashikanako vyamunaniye. Mu gihe kandi abanyagihugu bo bafise ubwo bantangere bakavuga ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yakwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka wa 2027 ngo bazokwiyamiriza ivy'ico kiringo, ariko bagashinga intahe ko mu gihe bazoba biyamirije ivy'ico kiringo ca kabiri ca Perezida c'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye nyene, ngo ibintu bishobora kuba bibi cyane kurusha ngo n'ivyabaye mu mwaka wa 2015 ubwo abarundi biyamirizaga ivy'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Bamwe murabizi neza ko bapfunzwe, abandi baranyurujwe, abandi baragandagurwa, abandi barahunze, ndetse na n'ubu ngubu bakaba bakiri mu buhungiro. Abanyagihugu rero bakaba bafise ubwo bantangere bavuga ko mu gihe bahaba biyamiriza ivy'ikiringo ca kabiri cha Perezida Evariste Ndayishimiye ngo bashobora kuzohura n'ivyago bikomeye, ariko nanone bagashinga intahe bavuga ko batifuza ko Evariste Ndayishimiye yazosubira kurongora igihugu c'u Burundi. Bamwe bavuga ko bibaye vyiza ngo corongorwa na Honorable Agathon Rwasa, abandi bagashinga intahe bavuga ko ngo bibaye vyiza ngo cofatwa n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha, tube dusozerenga tuze gusubira mu makuru araza kubageza uko. Gusa reka dutere yambu abariko baradukurikira bari mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi,
abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari muri Mozambique, muri Zambia, abari muri Uganda, muri Tanzania, abari Kenya ndetse n'ahandi ijya nino ku isi yatandukanye. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe, tunezezwa no kubona mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza kuko duterwa intege namwe. Turabashimira mu makuru yacu twariko turabashikiriza. Reka kandi dushimire abadukuriraga abari mu makungu ya kure, mwese mubandanye mugira ibihe byiza. Amakuru rero yacu tubaye tuyasozere ngaha. Iri ryari iteka n'umunezero ntangire ryo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatoza muri mbi Eric Kirundi. Mwibuke gufyonda suivre partager ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza.